Amahoro y'Imana kuri mwese mu kurikirana ibiganiro bica kwino chaîne ya YouTube ya Radio TV Buntu ijugiye imfuvyi n'abafakazi nizere ko mumeze neza. Abakurikirana ibiganiro twamato bashikiriza murazi yuko commune ya Mwumba yo mu ntara ya Ngozi iri kumwe na commune yitwa Argana yo muri Maroc. Barafise umugambi wo gukorera hamwe mu bijanye no kwiragiza amazi meza ku mitumba yose, ariko barafise n'undi mugambi ukomeye cyane. Umugambi wo korora inzuki kugira ngo ubuki bukorwa hano mu Burundi bushoboye gushogwa hariya mwiyo commune ya Argana yo muri Maroc. Radio TV Buntu yafashe ingingo no muso kugenda ku mitumba itandukanye turabe mbega abavumbi muri commune Mwumba bariko bitegura gute uwo mugambi. Maza kumvira vyinshi, maza kumva mbega ni gute umuntu ubuki ashobora kubutegura bukabwiza, waza kumva mbega ubuki bufise akahe kamaro ku buzima bw'umuntu, waza kumva muri make ingene, waza no kubona ingene abavumbi bo muri commune ya Mwumba biteguye. Tugomba dufata urugendo rurerure tugenda aho bororera izo nzuki. Ndazi hari benshi mutamuze ko umuntu yori inzuki bamwita umuvumbi, muza kumenya ibintu vyinshi. Mudukurikire hama ibisigaye maza kwibonera vyinshi, gumana natwe.
urugendo runini twakoze tuye kurondera babavumbi bamwe borora inzuki ngo tumenye mbega wa mugambi wa komine ya Mwumba uri kumwe na komine Ahagana muri Maroc bawiteguriye gute. Inyuma y'urugendo runini turahavuye turashika, ntivyari vyoroshe, ngo urugendo runini cyane, ariko akazi tutegerezwa kugakora uko rero bimeze. Mwahabonye ngaho inyuma hari novuga imizinga itandukanye, hari n'ibyo banyeretse ngo byitwa ifumba za kudusigurira ngaha nabibonye vyinshi. Reka rero tuganire n'umwe mu borozi b'inzuki, umuvumbi abimazemo igihe, adusigure vyinshi kwijanye n'ubworozi bw'inzuki. Bakunzi b'ibiganiro cyo kwino chaîne ya YouTube Radio Televiziyo Buntu, wa muvumbi wacu twamushikiriye murana ko rumwe mu bagabo b'injyamunyi amaze ngo imyaka myinshi muri uno mwuga wiwe w'ubuvumbi. Tukuramutse tugusabe kandi kuramutsa abakurikirana ibiganiro byacu cya kuri YouTube channel yino Samirizi Buntu. Twabandi we twabijene twabizimana Yohani ahantu yitwa ku Musave. Ni mu kuhe mutumba ni mu komine Mwumba. Inzuki nakuriyemwo nkiri umwana bishikanira nzana n'umugore n'ubu tutabyana abana n'ubu gusa uwo mwuga je nabonye yuko atabonoheba kuri uwo mwuga nabonye urimo amafaranga menshi cyane gose. Hanyuma ego hamanone uno mwuga wawe wo korora inzuki uravuze ko umaze mu gihe kinini, mbega n'umwuga kubwabona ugufitiye akamaro, n'umwuga ufitiye akamaro abantu bawukora? Ikintu je nabonye umwuga w'inzuki n'ikintu umuntu wari we wese yemera yuko inzuki zimurya ashobora gusanduka kwikoramwe mu biro 200, umuzinga nawo muto akokoramwe biro 15, ariko twego duhomba kubera iki iyi mizinga ni nabanye nko ngaha urona n'imizinga itari mike, ukuvuga ngo ishika kuri ngaho ino mizinga twabanye ngaha imizinga ishika 25. Ukuvuga yuko wahakuye urashaka kuhakura ibiro bishikijana by'ubuki, siya kwakora ngo bishika 105. Uno munsi none ubuki ikiro kigwa gute? Kiro kigwa 9,000 buminye 12. Hagati none y'ubuki buminye n'ubutamenye abantu bo kwijukira ubuki bakwijukira ubuki buminye kandi nibwo usanga bumeze neza. Yego. Hama rero hariho umugambi wa komine ya Mwumba iyi musanze mukoreramo na komine ya Ahagana yo muri Maroc, yuko ubuki bwotunganywa neza ngaha bugahingurwa kumbe bugashorwa no muri kiriya gihugu. Abavumbi bo ngaha muri komine ya Mwumba mwiteguriye gute uwo mugambi? Ubwo umugambi w'iryo shiramwe tuwiteguriye neza, ahubwo uburyo iryo shiramwe ryo tugira akamaro. Yamizinga imwe ya Karundi tukace tuyivamwo dukoresha amasanduku ageretse kabiri. Amasanduku ageretse kabiri, isanduku ya mbere urabanza kuyihakura, hanyuma ya mbere iheje ugasubira guhakura iyindi ya kabiri nayo iheze ugaca upfundikira. Muzinga ushiramwo ugumizamwo ibimamara 5 kugira zanzuki nizigende. Mugabo gusa ufise amasanduku yizo nzuki ushobora guhomba bugere cyane gose. Mugubwo butebe bwa Kirundi umuntu arabuzisha ukozishamwo n'ibiti ugasanga rimwe arahomba. Abo gusa mu dushikira imbere muri komine Mwumba mukaturabira amasanduku natwe nko mashira hamwe natwe ugasanga tumwe turiteza imbere, mukaturondera n'ahantu kuza turashira ubwo buki turanka amafaranga utarinda kuza kubuyererana tukumuhana tuvuga ngo wewe urashaka ubuki, wowe nawe ugashaka kuvuga ngo nabwo kishaka muga mugitugiriye neza mukatugenda imbere mukatuja imbere bwabuki tukaza turabana tubushikiza baduha amafaranga byababire cyane gose. Yego uvuga ngo ubuki bwanyu hano mwimbura mwifuza ko muronka n'isoko, muronka isoko yaho mu bushorera. Twebwe ubuki twimba ko dushaka turabe yuko tworonka isoko ano tubushorera, bana kuvuga ngo tumutajana ngo tumwe tabungabunga kumuhana w'umuntu hama tukanduruka tukabutahana. Yego kugira ngo abene gigunga muri komine Mwumba bitegurire uko gukora neza na komine Ahagana muri Maroc, uvuga yuko byavyiza ko ijya mizinga canke ibyo bita ibitiba vya kera mwo biheba mugatangwa gukoresha ibitiba vya kijambere bigezweho. Twebwe ikintu twashaka kuba gusigura twebwe twashaka mutugere imbere tugene mwishira hamwe, hanyuma batuzane imizinga y'amasanduku twegeke hama tweze turaronka ubuki bwinshi, nayo ibitiba bisanzwe nabo kibwishi turonka makubwa amasanduku niyo ugikoza ari imwe isumba icyo gitiba cya Kirundi. Yego
wewe muri makuru n'umwuga uri kurakora ababoko wo kuba uri umuvumbi uragutunza ugatunga n'umuryango wawe jewe ubuki je sinzovuga nabi ubuki je nkiri umusore naragushije ubuki nubakamo inzu nguramwo amatigura neza neza inzu yanjye ndayubaka neza ndayugara cyo gituma mbwaje ubuki jewe sinzova inyuma ubuki mbwaragiriye neza bongira akamaro nta kintu na mbere nigira mbura kubera kubwo buki ego none kugira ngo no mugambi ushobore kuzobangira akamaro ushikira abavumbi bose ni kusaba abavumbi ngaha muri komine Mwumba uretse wewe kugira ngo uwo mugambi wa komine ya Mwumba na komine ya Rugana uzobagira akamaro mwese abavumbi ngaha muri komine ya Mwumba twebwe muri no komine ya Mwumba hari nk'abantu bashika 500 b'abavumbi twebwe rero turakorakorana twese hama tukiyungunganya nkuko namwe mwoba mwaje kudufata ngaha mwo tugeri imbere tukazoronka iyo mizinga kubera ku isandugu kiro nk'isandugu ni ibintu bicakure ibiti byarabuze ati mugabo twebwe dushaka yuko kweri turaba ahantu mwo dusirera ubwo buki baze baraduha amafaranga ahantu hagufi hanyuma twebwe tuze turakora iyo migambi y'ubu ikindi kintu nacyo kiba gihaye imbuka unamboga tukironka imbuka atubugiye bujumbura imbuka nashaka kuyironka imbuka uyirose ukayiturira uvomera mutumba wose wabuye ariko izo mbuka ubu nazo tukironka imbuka no kuvuga iki imbuka ni kintu ushyira mu muzinga kikazana ubuki gituma umuzinga inzuki zigutaha gituma umuzinga ubuki busha neza hajye ugiye guhakura gasanga kimamara kirererana cyane gose de hama rero bo hari ubuki bw'umwezi n'ubuki usanga nabwo bwirabura ubuki bw'umwezi n'ubuki usanga bwose cyane gose mugo buki bwirabura naho ubujanye nta sukuronka mugo buki bwera ubwo yemwe baza babwirukiye imbuka none iva mu ruzi niyo muyondere vuye mu ruzi bayidandaza mu isoko ibujumbura imbuka imwe uyigura 5,000 7,000 10,000 ego uyu mugabo turi kumwe avuga ati imbuka yarabuze nizera ko mwe muri kumuraturaba kuri chaîne ya YouTube ya Radio TV Buntu imbuka mutane muyize murayimenya hama mutari kindi kintu abonye ngaha ikintu bacita gute ikimbona ngaha hasi iba yitwa ifumba ikiramano iba yita ifumba yurayicanira bashira kwa mase yora turata ifumba yitwa ifumba iba barayicana bamaze kuyicana kazana amasi kwashiramo kacigena wa muzingo kawupfundurura kakwitamwe umwotsi maze kuze kwitamwe umwotsi zanzuca ziduga hejuru zimaze kuduga hejuru numva ziba ziri hejuru ya zidumi hejuru yawe wa mwami nawo abari musikitira wera wa mwama agiye zanzuca zose ziri hejuru yawe cyazigenda ngaho nifumbiko kwa muki ifumba ikorwa mu ibumba uru n'urujo n'ubwo ducana namwe tukaza kuhakura n'ubwo kuhakura inzuki turuje tukazuguruka hanyuma tukahakura n'undi kaza tukavurura amatwi tukarucana ikintu giteye gisabo giterero kiba cyitse gisabo mugabo mu yindi mbuga rusanzwe rurujo ururujo tagufise ubuke niwo bamwe muraza kuhakura ubu oya wowe hakora gute kandi utafise inuze nyurujo bifumba kugira zanzukiza we zibanze zigira inyuma ndetse nukuvuga ngo iki ugikoresha mu gihe uje guhakura inzuki nizikuje inzuki zikazikumira zikajya uruhande ucana munsi y'umuzinga igiti munsi muzingo kazora ngo uhuhiramo uhiramo wa mwotsi kazegera ku ruhande umwe aho hagujya ngo umurahuha ajye umurahuha inzuki nazo hazigira inyuma kugira bwabo kugira ubukuremo gacupa hata inkuya zanduki zose ugaca inkuya nayo ni iki amababi niyo acayitwa inkuya cufata intuzenye iyi nkuba nkuko kaziragira gucya ushyira mu mucyo gucyo huwa mu gucya mashaki mamara kwacigitora kwacigihuhuku zanduki zose zikavamo ntizikuje amugashira mu ntuzenye isafuriya zo misafuriya ukaciterura ukayijana ahantu
ubucacurira bwabuki bwose ukabucacura ukabushyira mu ntuze ukabushyira mu ndobo mugafata ya ndobo yawe ukacujyana mu nzu ukacipfundikira neza ukacuraba ahantu uyitereka ku meza hanyuma ya ndobo imaze kuzura ari zibiri ari zitatu mugacujyana gutembereza kugurisha bwabo yego kiro kimwe bagacagura 9,000 umenye 12,000 yego muta abariko aturaba biciye kuri chaîne ya YouTube ya Radio TV Buntu basha kwimvira ati bash umwuga wo kuba umuvumbi habihuriye n'amangetenge kumenya mutuntu twinshi tudasiguritse amangetenge arimo oya kubera umuntu umuvumbi ushima yuko ari umuntu umuvumbi yego n'ubu murakubwiye uze mu muzinga ntawe ushobora kugendamo oya kubera iki uruki yo kuriye ntuja mu uwo muzinga uca ari umuntu avyimba ugasanga umutwe wose wavyimbye amatama yose yavyimbye mwa umuntu w'umuvumbi yamenyereye akazi k'ivumbi nazo zoba n'inzuki 10 zimuriye cyangwa inzuki 200 ashobora kuvyimbirwa kubera inzuki ari goma ririnyo ukamaza kurirya iryo goma ry'inzuki rijya ry'umwami rigaba inzuki rijya tarafobora ukarirya naho zo muri igoma rimwe hakugira inzuki 30 bizosubira kuva mu mwaka wewe nkubo izi nzuki nkubo zotwihinduka zikatujya mbona ziko zirana turonde zotujya when je no vyima mugabo ntiwovyima jewe nkubu ndazegereyemo nkubu je zindi yashira kuvyimbirwa nazo bari inzuki 10 nazo inzuki 15 kubera ndi muvumbi mugabo nkawe rukuriye nimibore n'ubu nose bagukora uco ugenda mu nzu karyama urumva bakunzi ba radio Buntu murumva yuko ndi mu bibazo umusengera inzuki ntizinge hamano uno mwuga wewe n'umwuga watoranye ku bavyeyi bawe jewe umwuga na jewe ndwamvyaye akubya mu mwuga yambyaye mu mwuga ariko uwo mwuga yarambwiye ati kugira ndakwereka uwo mwuga ganunza ni video y'ugwabo video y'ugwabo nagenda yizana aranye ku uwo mwuga gushika n'uwo mwuga nimwe ndacyawukora ariko n'ubundi hari muzeni we turi kumwe nawe nyene ariko yovuga ko ivyo bintu byemezega nawe nyene dusanzwe tubikorana yego hama none nkaje nifuza kunyiza kuba umuvumbi no bigenza gute wonsabiki nkushaka kunyigisha umuvumbi ibyo kumenyesha makuru nkabishira ku ruhande gatoya we kuganda kumenyeshe kuganda ndakwigishe kugira uwo muvumbi ikintu no gusaba kino gusaba gacupa kikazi yako nyene ikazi ibiyeri hama rero ukacikomeza ndakwereka ukajijogoma jogoma nkazenda guhereka kuno hakora bukebuke ukabimenyera ukazosanga mu minsi izana isanduku mwa yihakurira atamuntu agufatira uri goma ntiwari impandara ije ntago hiyo kazi igoma nage no kubera igoma nkubu tubonanye ubunyene sinoca mita ndabigukorera kavuzoga kundi mose amatubivugana nabundi gushaka nkubu ndabona umenga sinoja mu muzinga n'amasara arageze ubu ni saa 7 umuzinga uje mu sizeri samoya sizeri nusu ariko nkubu izuba ryamaze kugangura tiziye gomana ri kuri guha hanyuma ko gacupa kakama hanyuma mugabo ni wihangane nejo zoza hanyuma nzoguha iryo goma ego nuko byifashe bantu mudukika bice kuri chaîne yacu ya YouTube ya Radio TV Buntu no umushitsi dufise tutaganiye ahantu hari inzuki zari na nyinshi ziraduhakije mugabo nyene akazi tugakora nk'ibisanzwe mwakoze mwese mwadukurikiranye niza ko mwahigiye byinshi biciye muri kino kiganiro niza ko n'indi biganiro byiza mugiye kubona bice kuri chaîne ya YouTube mutama turagushimiye wakoze kutuganiriza bona je ndashimye nashaka mudushikira imbere kugira tutaronka amasanduku ivyo bitiba bya Karundi niyo ubisizemwe bica bibora bikavunagurika muga amasanduku wayapfutse n'amabati amasanduku ameze neza gakura neza tangwane isanduku geretse kabiri uyakura kabiri isanduku geretse rimwe uyakura rimwe mugabo ikintu tubona ugakora kabiri isanduku geretse kabiri murakwire mukuno mutumba wa mwumba kutushikira imbere karonka amasanduku hama bavumbi ukamuro tubona naho tuzaturagurisha ubuki hanyuma amajambo kabarara turagushimiye cyane tutashimira mwese mwaduteza amatwi jewe nitwa Cyriac ndayishimiye inyuma ya kamera hari witwa Isaac Niragira makoze kudukurikirana Imana ibaho umugisha naho gutaha